Totani. Yeah, no, no, no. The town. But can a body boy? We are hot like a heater. We make money, make money, make money. Toto Town ni indirimbo novuga yuko iriko iragenda pole pole. Hello guys, nibaze ko mumeze neza. Ico nobabwira kuri microphone ni Mr. Sandor, ushaka kumwita uko ushaka. Ndi kumwe n'abantu novuga yuko badasanzwe, abantu bafise impano zigiye zitandukanye. Aho novuga yuko akote a droite novuga yuko ndi kumwe na Cobra Toto Town. Ngira muca mumenya aha naho Rwanda yanje ndi kumwe n'umuntu novuga yuko ariko araza abikora neza cyane. Rufax novuga yuko afise n'indirimbo shasha imeze neza cyane. Nawene turamuhaye ikaze mu kiganiro cacu Cobra, reka ntangurire kwanza ko uyu sister Toto Town meze neza. Ndashima meze bon. Ego. Toto Town. Yeah, no, no, no. The town. But can a body boy? We are hot like a heater. We make money, make money, make money. Toto Town ni indirimbo novuga yuko iriko iragenda pole pole, uvyimvamo gute? Ni bon, ndashima kubera ugiye kuraba uko abantu bari bayakiriye. Nico umuntu ashima gusomba. Ya nashimye ingene abantu bayakiriye, nabonye ama congrats menshi ya. Okay. Reka nje akote a gauche ni Lufax. Ya vipi msaza? Fresh uko bye. Ya mikushukuru Mungu tu. Ya ndakubona vraiment ni Lufax. Gusa ikintu ushaka bro, ndifuza yuko abakunzi ba E+ TV 257 ubibwire kwera uri mushasha hari abatakuzi, ndifuza rero yuko bose bo kumenya kugira ngo ndazi yuko Cobra ari abamuzi ndabesha. Ya, ego. Besh. Okay, ndifuza yuko rero Lufax nawe bomumenya. Ya amazina yanje nitwa Judycaellegi, nitwa Lufax. Ya amazina y'aba abavyeyi banyise nitwa Rugamba Lionel. Ya nkaba hemeruka gusura igikorwa gishasha. Twagiye. Hey baby, reka nkubwira kantu munami, ukuntu uteye. Girl, you make me losing my mind, oh. Baby, I go fall in lo. Kwino nkure mu busingo ngo. Let's go. Niwe kwayimba. Nambize ariko barayiririmba. Naciye mbona yuko nawe reka kwanza mpere kuri Cobra. Ni Cobra novuga yuko aje n'igikorwa gishasha ci Toto Town. Aho novuga yuko yakoranye na ORG Olege. Mbega ijya ndirimbo turavyijya CJ Toto Town vyavuye kuki? Novuga Toto Town ni sije yaje bivanye n'ikintu kandi tugende kwa abantu. Twagiye hamwe na Olege turavuga turimba iki ibintu abantu bakunda babamwo mu buzima busanzwe, tuvuga turimbe Toto Town. Niyo sije yaje bivanye n'ingene abantu babayeho. Wiyumvise gute ko warakoranye collab na Olege kandi yaramaze n'umwanya munini adakora, yaramaze iminsi mu ngorane, wavyumvise mu gutwa vyakiriye gute? Kuba yamaze iminsi myinshi mu ngorane mugabo tarabiragumaho umuntu nubwo mara imyaka n'imyaka atarakora mugabo tara ntizima burya ntihera. Kono vuga je kenshi mu gukora collab haba hari ikintu mba nkene gutanga muri umwana, nimba nkene gutanga indirimbo dance ndarondera umuntu azi dance, nimba ari R&B ndondareng. Muri umwanya rero nankene ijya style nyene tuma tuvuga no Olege arayize arayishoboye tandamwegera nk'umu brother turavugana cyambwira no ntaribi ya teturite turakora Toto Town. Okay. Ndashaka kwanza kumenya mbega nubwahe bucuti buri hagati yawe na Lufax. Na Lufax tumi management imwe yitwa Up to Level no brother wanje. Ego. Yeah. Iyo bayinjiye ubu canke mwari mwamubitse kugira ngo aze kubita. Umva igihe umuntu ikintu cyose cyafise umwanya wacu. Urumva sivuga ngo siakijamo ahubwo tabaye ko bamurondera plan asohoka umwanya ukwiriye. Nambwiye ati mwari mwamubitse kugira ngo azoza. Ego.
Yego Okay. cyane. Rufax nawe ndakubona uri umugenzi uri inshuti ya Bicobra yavuze ko mu brother wiwe mbega nawe Bicobra mubanye gute mumeraniye gute bimeze gute ntuhishe ico gisista mutakira tagase wabyumvikira tagase nije ntuce wiyumvira gusubira nta byinshi niyumvira gusa je nagusabye umbwire ko mababanye gute bimeze gute mubanye gute mwe na man Cobra n'umuntu ari kuru man umuntu aryoshe kubana umugenzi ahanura ikinyamba ari iki ashobora kubwira ati iki kintu rero nawe utegeza kugitwara kuko nawe arankuriye muri music arashobora kumbwira ati amhanura iki kintu niki tuhanurana uko iki ni kugira umuntu nyana akiri chayimariye muta okay ni Rufax aje ubunye muri game ya music mbega turiko uri kuraraba bro hariko haza abantu benshi mbega nawe uriteguye gukubita kubomora kugira ngo songe yawe zishike imbere ahubwo rero ikintu nobwira bari kwarumviza no TV E+ TV 257 ndababwira ati ikintu kimwe mugere kuri channel yanje ya YouTube mwe muragira yitwa Rufax official mwe muragira sabone muta ibintu biri imbere nakajoreza hari igikorwa mwa mufitaniye hamwe hagati yanyu nico bravyo kirahari tucitegeye vuba navuga soni mugabo simba kenshi sibiza kuvuga ikintu umunsi kitashika mugabo umunsi ugeze tuzoyibabwira vuba cyane no vuba hagomba ashike nzobamenyesha okay ni Bicobra novuga yuko akora indirimbo agaca abanza gaturiye akabanza agahora aho novuga yuko yavuye ku ndirimbo bari kumwe na Kiriku yari featuring ikomeye cyane anovuga ko yanamushikanye ahantu hakomeye mbega ijya featuring iwe kuri wewe wayibona gute kuri wewe Kiriku yari umusani nakunda ngina aririmba kuva ntaza no muri game kandi twari muri generation imwe yego navuga n'umunsi wa mbere ngenda muri bantu bari gusura indirimbo yiwanje ya mbere niho yarari ya ama concert menshi amara ambwira ko bra winje music iri kunuko bivanye ibyo byose ndavuga no gene nkunda ngena aririmba kandi muri generation imwe dukoranye igikorwa cyo bakiza gusoma ni Bicobra nabonye atumigwa kuri nani ijya concert y'abanyarwanda Bicobra n'umuntu novuga yuko arinza atumigwa hajya byaboneka neze ko ari umuntu yizewe vraiment muri happy sivyo ndifuza kano kanya basumwitire gatoyo nkubitire gato ka kwenye rap mini queen malikia wa mistali na wazambali mi toka sicheze na watoto mi unataka kuwa mimi na mimi ni kuwa nani mbona mimi sipelewi mi na no smoke like a weed Babyloni bonye olazo mi huwa nachukia naposikia sujua kitana menia mindongao mindozana uyu mwana kwa lenze Rufax akajambo kamwe kuri we kwanza umukobwa ararenze muta wewe washora hip hop tugende nene muri ntuzayimwe nahora kwigisha ati bakora uko ucaye ugenda bro murabizi hari amabara taberi we rero umusanzu happy niyo kubera kintu sene kucishiramwo kumva kuko ushabwe ko ikintu cyambere sindakubeshe ntabwo banagize kuko kenshi iyo uzi ikintu cyo gukora ahubwo ushyiramo confiance kandi ukabona ko ikintu ntegereje byo gukora n'ingufu zanjye zose ikintu cyambere umunsi bambwira ko bandonka invitation bambwira ko no damage show aho nyine numvise ngenda bwa no narumvise ngiye kwera iki yari concert ya Trapish kandi ugiye kureba barapea bakomeye bo mu Rwanda nabintu tuvuga ngene bantoye nk'umukobwa namvise ndi fier cyane vraiment ikintu cya mbere cya kabiri ndishiramo nubwo abahungu ndumukobwa ntaribi nzopambana nabo konyene byakiriye gute kwanza ugishika kuri stage ukabona ati ari abahungu deja n'abahungu bonyene Bicobra ni wari umukobwa waciye uvyakira gute cyambe nashitse mbona ni benshi nabonye abahungu benshi cyane mugabo kugena maranye umwanya nabo ndiko twicaye nabo
ndabona no ndabishoboye ndabikora kandi ikintu wamaze gucishamwo gikora uragikora ikintu wamaze gucishamwo ubwoba biba bihetse umva muri je nta bwoba nari mfise nari navuye muhira mvuga ngiye gukora cyane kandi meme nje kuri niveau yabo turimba ico kimwe. Ni Rufax mbega hajya wewe uri kuraraba muri no minsi wasohoye akagoma gashasha ni indirimbo imeze neza yanditswe neza kuri wewe uri kuraraba bro ikintu woyivuga ko canke wavyishizemo gute kugira ngo iheye iryasije vyagenze gute? Urumva brad mbo ijya songe nkuko nyene ubizi urabizi yuko nyene inkundo zibaho. Okay mbira ubwo rukundo yari na biko oya tu nyene ziba nawe ushobora kubikoresha uri turi kuratiraga umudada arimba ibintu abona ku bantu ndashobora kubona ko ikosa nka kuririmba kubera wikosoje norivuga ari mu mwanda ari kuririmbira mu kanya ubanza kandi kubanza urumva rero sasa oya tu nyene urabona ikiru ava yuko je mvuga ati ndikunda compose indirimbo ndamanza nkavuga ati nkaraba mu micurangara y'abakana kuko sishobora gusohora indirimbo kimwe nandika indirimbo kimwe ngende kurecording indirimbo ntamanje kuraba ukuntu abantu boyakira yuko ibakorako ingomwe ndabe yuko indirimbo ibakorako hama nkavuga ati ino ndirimbo ni bon ivyo nye birumvikana mugabo reka nje kuri Big Cobra kwanza wavuze yuko ushobora kurimba umuntu TikTok aho nyene kwikosa umubonye ko canke kijambo nkenero ndirimbe nakubwiye muri umwanya twicaye mwanya muto sindaribona ariko ninaribona ndarikubwira sawa ukaribona ucubwira ati Sandoro hagarika ndakwereke okay ucuri genda ko urivuge ryose ntuhagarike okay mbega Rufax kuba uri muri lebo imwe na Big Cobra wiyumva gute? Big Cobra n'umuntu ariko arabikora neza muri no minsi n'umuntu novuga ko ageze kuri level ishimishije wiyumva gute? Cyambere nambere no gushimira abantu bose turi hamwe turiko turafatikanya nyene muri lebo turi kumwe twese turi kumwe hariho byinshi bampanura hariho byinshi bashobora kumfasha iki niki urumva cyemwe novuga muri lebo Frema tubane neza nta kibazo Frema nibo urumva ari fresh kuri kumwe na Big Cobra no star ko no star Frema oya urazi ntitwigo turabesha Big Cobra n'umuntu amaze gukora ama featuring akomeye kandi indirimbo zigashika kure ni Toto Town novuga yuko ari indirimbo iriko iravyifatamwe neza muri no misi kwanza nkiraho nyene mbega kuri Toto Town nyene wiyumva gute ubibona gute nica ikintu yaguhinduriye kuri wewe ikintu imaze kuguhindurira muri no mwanya ijya ndirimbo yawe nyene Toto Town ikintu cyambere imaze kumindurira nuko abantu benshi bambwiye ko urarimba amastyle menshi ni nakunya ninze kurya abantu benshi bambwiye ngo no singatutse ko ushaka kwinjira muri style ikinjira ni yawe reggae then kwa kenshi ni byiza ko ukora ko zikora bona umuntu ugerageza ku buryo amastyle yanyu yinjira namwe hapana mwaririmba maraga ndakarimba renga basanga ni indirimbo ari R&B urajanisha hip hop twende vyose twende umva ntigo umuntu gena aririmba kunandi nteza kwinjira uko niyo mpamvu rero benshi byabatangaje ambwira courage bandanye uko nyene ni byiza kuko zikora bona umuntu menya gena aririmba nawe ukagenda nawe uko nyene na umva ari byinshi nyene nagendigiraho nyene ko ushaka kuya confiance y'ikintu ukagikora gusumba kujya kuno babakwiteze. Okay mbega Big Cobra kuri wewe uri kuraraba Toto Town ano vuga ko ngiye ku bantu batanga nk'ibintu by'ama promotion kuri wewe biriko bigenda gutara abantu benshi bari kwararira ngo babimye ama promotion ngo bimeze uko nuko ngo ntibadushigikira bo bivuga kwiki ibyo bibaho kuba si ni kubasani bose nuko novuga presque la majorité hari abasani usanga dufate nk'abasani usanga bafise nk'umuntu abagira promotion umwe badashaka yukundi abinjirira rero ari umuntu usanga abapromota ugasanga afise nk'umusani umwe apromotinga mugabo abandi nashaka promoting
ikindi kintu nacyo nabonye cica abantu b'abarundi wacu turacafise ka kantu n'umugenzi wanje neza kumuvuza agese umugenzi wanje ikibintu nk'ivyo nyene byacyahari mugabo novuga ndabashimi kuri mwose n'akazi kiwe amaze niwe abazi ingene aje ibintu ya ko biri kose vraiment ya ndashima. Mbega kuri uno mwanya wavuze ko ngo Rufax muri lab imwe ibintu byefashe fresh nka Rufax mutoya wawe ndamwite mutoya wa cha brother wa byose mutoya wanje brother wanje tubona muri musique iyo ya muri musique ni brother ni brother wa gute bico bimbi no nasisha kumita mutoya wanje kwera iki imbere ashaka kuba akusuma je tumarira ndamwita brother ya ni brother wanje ni mutoyi wanje ni mukuru wanje ni mutanje ni mukuru wanje byose ya navuga mu buzima bwa minsi yose apa y'umuziki no mu buzima bwa minsi yose ni brother wanje ko yambwiye ko ndampanura nanje ari binashaka kumbwira ko brother no wagize nabi nubwo nkuriye ikakugikira kuno kandi ndamubwiye kuko bavuga yuko ko umutwe umwe ntibigira inama kandi ntushobora kumenya ikosa ry'iwawe batari kubwira niyo mpamvu ndabyishimiye kuko aba uvira kuri jewe kandi ndaba uvira kuri we umva ikosa ararimbwira nane ngize ikosa ngarimubwira niko vyumva nawe bro nuko kweri aho nakantu yarengeje kuvura wawe mubanye fresh meze bien sana. Okay, Rufax mbega nawe uri kuraraba indirimbo yawe uri kivyitwaramwe gute bimeze gute ubu yasohoye Toto Town nawe uciye uzane yawe paf none bimeze vyagenze gute kugira muce mukurikiranya je rero ico gutangaza se namenye ko muri rebim ndabimenye no munsi indirimbo yabona iri kifatamwe gute ya indirimbo yanje iri kirevori wamwe ahantu yose yeno tu kirashika bambwira ama feedback bambwira ati man Ewana big up sana iki barakoze neza ewana courage uko je mu kazi yo ndiko ndakora simbone nyene abantu ariko rambwiye ati courage iki bagutera bagushira mu izindi nguvu urumva biranezeraza sana man. Okay, nakaye kajambo base hotekerera Big Cobra kuri no mwanya ya kintu nobwira Big Cobra ya nuko yo man kuri no si dukeneye gukora sana mukeneye gukora sana kwicara ntabyo gupowa ngikini no gukora twitege yuko rebo yanyu mu myaka nko apana mu myaka mu mezi izo imeze nka Bantu Boy wadi ikinovuga cyambere nuzokore ngo nuzokore gukora ube naka oya uzokore nkawe nyene kuko urafise mirimo yo kumusunda naka bivanye n'ingene wakoze no mpamvu rero apa wande sinkora ngo mere nk'uyo yankora nka Big Cobra nyene why not no musumve kweki nkore nkawe ya niyo mpamvu mu gukora ntuzo kuvuga ngo ndashaka kuba nka Venera ndashaka kuba nkande no we kora n'inguvu kandi wihe confiance kushaka kumusumba ahubwo ku ntambwe ku iruti atanashika nawe nyene. Okay, nico gituma numvise wita brother wawe Rufax nawe waruvuze ngomba utije ugenda je tunye ko ari nkuko kwa Cobra ayi ikintu cyose yego hariho elema zimwe zimusanga uri kuri vuga ati zino iki niki kuko uko debo nyambariye byose usanga bafise systeme zabo nivyo nubundi abeshi bakoresha izaba abandi bakoresha izabo rero sino ushobora kuvuga ngo Bantu Boy ntushobora kumenya systeme zabo twe nawe twifise iziwacu mbere be yanyu mwambwiye izina ni gute up to level amazina atera za gumaza hariya naho hino nguma numva amazina atandukanye ni itwa up to level no management to level gusa Big Cobra no yayitanguye yani nayitanguye mu basani asubira abanje mukunda mubabona haro sister wawe ntimuri lab imwe cyane ya ntiri muri lab imwe bigenda gute muvukane muje muri lab imwe ega turavukana kuko ugiye kura music to me business ni kandi kuba tuvukana ndashaka kuja ashaka kuba afise boy wiwe ndanga afise boy wanje ikiza gusa nuko nkeneye
nkene ry'amanuro cyangwa nkene itafata kakimfashwa nyene ubu ndiho nshobora gushira ngo lebo na famille no cyangwa ubuvukanye no lebo aba muri management bashaka kwa famille yawe ariko famille yawe si maka ibe ije muri lebo utaho ya nabitahoye gusa rero ndifuza utekerere basi akajambo brother wawe sisura kuvuga ngo muto yawe brother wawe sivyo umutekerere impanuro kuba yinjiye muri game sinzi aho yayinjiriyemo birashika akaba ari iyo ndirimbo atanguye sivyo muga ndifuza yuko umutekere impanuro nk'uwamutanguriye mu mwuga sivyo none ikintu cyambe nubwira muri mu muziki hari ibintu byinshi hari ibintu bitinege byinshi ibibazo byinshi n'ivyaye bibaho kuko ibyo naciyemwo sivyurya acamwe sivyurya acamwe iri kintu ca ura n'umuntu ukaba wakoze cyane ngo uvuga nk'indimbo nayikoze cyane n'inguvu ugasanga hari yadukije umuntu akubwira ikintu kumva kumbwira ngo ndimeze nabi namazi ngeneye warushe no waririmbye fo vyagenze wari kuririmba kwimvira no kwereki ukwe kutaje uririmba basi ndasubira muri studio uririmba usanga n'ibyo ushobora ngo sana kwa kujadinga bibaho challenge umaze guhura nazo base muri music mbwira challenge imwe yakubabaje imbabaje sha ni nyinshi mugabo sishaka kuzivuga ya urakari ku mutima na wiwe ndetse mbaje nyine nakubwiye ya mbere nkitangura music hari umuntu yigeze kumbwira iyo ndirimbo kandi vraiment ko tumaze 3 jours tu shooting kamaze 3 jours tutaryama turuha iyo indirimbo yatsinda nagwara deje na shooting ngageze kwisohora ndabona nyine abantu benshi baragira ama commentaire meme na wanda yageze commentaire kuri ndirimbo benshi bambwira courage barinde neza ariko atazi umuntu umwe atambwira ngo iyo ndirimbo vraiment ngo audio ni nziza ngo ko video mwashutinze nabi urumviye ndamubwiye nabi kandi acavuga imbere y'abantu ngiko isanzwe ndakwana umuntu matwa cyo kumutambwira ya vraiment urabeshe nijaye ko nanyine ari muri rivyo nijalo indimbo ni nziza cyane nambye ngo yakwigira uko nambye wone mu director ngamubwira ariko arakubwira ati muyikora ukunye kandi ndabona nyine ko byidogeye ko cyane umuntu yambabaje ndakawuka ibindi navyo bibaho ni byinshi shaka kubivuga ariko byose ajoke ndabibona navuze mugabo ikintu cyambere mvuga umuntu aciye mu struggle cyangwa mu challenge niwe muntu akomera gusoma kuko nta kintu kandi big cobra agenda pole nibyo kandi niwakora ikintu ukabona nta ngorane uciyemo nta nguvu zo kwesa kubera iki dovuga no ni bya bindi nyene ariko niwabona bwa mbere uraciye muri struggle mu ndimbo ya mbere yakabije gutera gukomera ucukura hajya unutazi urabuhura n'ibisanganywe nta nguvu par exemple je hageze nk'umuntu ashavuza kubera mbanze ikintu nkora kandi mvuga ati kino kintu ndagishakamo kuzokibamo neza muri kazoza shavuye ubwo nyene ncangenda ubwo nyene mvuga ati jewe shavu ndaremare kuririmba gusa ikini mu bisanzwe umuririmbyi yashavuye akeshi acaja muri studio nize ndirimbo umaze kwandika ushavuye apana yo urimbye indirimbo ushavuye hoho ugiye gutuka abantu muri studio nukuri kuko na ndirimbo ishusho kuri ba romantique wa nditse ushavuye nibibaho indirimbo romantique hari gihe bishoboka mugabo bitokumbye ko ndi navuye kubitana na wewe tuguye nko muri baba sinka muri baba gusanga wanteke itanda gutera igidari ngende muri studio ngo ndagana indirimbo romantique ndembe indirimbo yo gutuka oya iba romantique iyo wagize umukobwa yagucitinze cyangwa umuntu muri kumwe yagucira inyuma aho iba romantique gute nuzo urimba kubera ngo umutapa ngo iki uziba romantique iyo umubabaro kwanza za romantique za umubabaro rero nawe rero iyo ushavuye bice bigenda gute bibaho man urumva ukuntu bishobora kugenda nuko ndizavunisha amakutara yanje nubwo nukasinza kukumva nawe urumva man bibaho urumva hari gihe nyine ushobora kuko wewe uvuga ati hari nk'umuntu basashaka kugufata fo ukavuga ati vraiment none eski hari ukuntu umuntu nyene ashaka akakuraba akakwitegereza akashaka mengo nyine ati abantu ryo mujama yashishwe ni ati
cingo nk'uburyo ngo dufate we nk'ubuharaje nk'umuntu wewe ashobora kurusha nk'ikintu dufate nk'iki ya urabizi yuko nyene hajya akarota kandi karakameramo rero ukavuga ati umuji wanjye ndakese ashaka kumfata phone nanje reka nanje nkore salon ukavuga ati nanje reka nkore burya hari igihe usanga nanje hari ikintu cyo cyiyongereyeko kubera nyine uvuga ati ngaha kuko nawe uti bisi bavuga ati ngo nukwikura kagaye nawe aravuga ati nanje nakoze n'umuri azoguma nshinyiza kawaida nakaye kajambo kamwe rero woshikiriza abakunzi ba E+TV 257 cyo no basaba tuye nta kiri no kugena nyene bakayikwirikira bakagira subscribe iki gusa ntimwibagire maze Lufax official kuri YouTube kuri YouTube Instagram ni L apana R L urumva kagenda no kuri Instagram yanje bahagera bakagira abone byose iki page yanje ni Lufax official byose soye nakazi kibakagera she ibintu byinshi y'amapartage ibintu byinshi nyene nkuko je nkibona songe ya from navuze ati je natanga kubona rya cover yawe naguma mbona ku mastati Lufax ndimvira umupeti nuwahe yari ku mastati mesh sana ndabe ego cyane vema bikobra nawe shikiriza akajambo kamwe abakunzi ba E+TV 257 ikintu cyambere ndano kubabwiye ko ndabakunda babandanye bashigikira kwa dushitse ngaha nikubwiye wabo kuko nibo babasi batukorera turirimbira abo tugakorera abo no kujya kuri channel yanje ya YouTube ukagira subscribe ya B Cobra ikirundi bane kibara just into music and inzoka Cobra ni Burundian Cobra Reka ndabashimire cyane kuba mwanyitavye kuri E+TV 257 reka ndabashimire cyane Biko natwe turabashimiye mwakoze na Lufax turabashimiye cyane vraiment mwakoze sana mutaho kandi courage sana vraiment ubandanye utera imbere yizoba yitwa gute mwene n'uyu yizoba yitwa gute irumva kunagaseke reka basi tuyitege mwe muragira subscribe sabone kuri YouTube ya Lufax official mugire sabone subscribe byose mu bikore guys kugira ngo niyo yasora ikindi kigogwa muze uzubu wa mbere kukibona ico nababwira rero subscribe no kuri E+TV 257 ubandanye bikora byose kugira ngo bigende fresh twari kumwe na Big Cobra Burundian Cobra na Lufax official ndabashimiye cyane au revoir.